biraneye mbwira none kutashaka kumbwira wamubonye ntare ame yapfuye ntare yapfuye ego mu prison ari mu ico kibazo cyuko nyene kibazo nyabaye kuze reka ndabikubwiza ukuri nambiye ivyo nyemvyo mba nkene n'abakunzi banyishu meje bakeneye ku nare ndamubonye ahantu suko mama mari mutabare mana Yes bakunzi banyishu mezi hano kandi kuze John muvyara wanyu ndabaramukije bivanye naho muri meze bien meze fresh ndabakunda sana murabizi nkuko bukeye nuko bwije nama ndababiganiro bimeze neza raba usimbire ahantu handitse subscribe mu gicongereza cyangwa s'abonner mu gifaransa uhabonye uco ushira ku rutoke kugira ngo ubandanye no ibiganiro byiza kandi bimeze neza bisukuye ndabashikiriza urukurikirane rwavyo ni Mr Twitter rero nkuko bisanzwe imbere ya kamera za nyishu mezi na microphone barazimpaye baranyizenda zigendana hama nkarandi kumwe na Aisha inyuma kamera twaba tuje kumwe na wa muhungu ati yubaha Bobo Vanci rero uyu muhungu nta ninde afise nco gituma nakundana kumuvuga ndi oblige kumuvuga kubera tuba turi kumwe nyene na yahandi n'ingorane rero bakunzi ba nyishu mezi nkuko mubibona je mbona Aisha afise ivyumviro byinshi no munsi narinje kumurondera nyene dukora ibiganiro Aisha kwanza bite Isa. Meze neza. Oya simeze neza kuze. Uragwa Silva yakugiriye iki kandi? Oya sijya Silva kuze. Ni biki none wabaye iki kugira ngo urende umero kuko no munsi. Kwa kuzoyana mutwe nacangamuka nini? Habaye iki? Kuze. Fise ubwoba mu mubiri. Yo ni bintu naraye ndota ariko rero numva umubiri wanje ameze neza nguri kwajugumera mina byono azako atitene none Aisha habaye iki wese ndakumese narimenyereye kumeze nkuko onye ibintu nk'ivyo onya sinari ndabikumenyereye niki cyaguteye bwo kugira bumiro nkuko uze ngira kwanza ndakubatse narariye ntare natwe tugo turamurondera hamaze imisi ataboneka ino ndwigira gatatu tutamubona ntare gizukuri nare ari hehe ndobe kwa kwambia nubu tuvuye kuraba umugenzi wiwe nawe namubwiye ngo aheruka ukumubona ingwava izo ndwi zingahe zitatu iwabo tugiye bace bamutubaza twebwe ahubwo ndiko tarondera mushikiwe ngira ngo niwe yotubwira naho umenga baramwirukanye uya mushikiwe izayi yateye inda nende ko ndarondera numve ko yoba nawe nace yaja kuba kwa shangazi nyimba yagiye sinzi nivyo ni sije ntare rero tuko twamurondera uko onye sasa ni vitu gani Aisha mbona kwa nani Aisha habayi kuze naraye ndoti ndoto ya nare bituma ngandi ko ndakubaza nare ari hehe shaka je na nare twibona nini ndamubwira ivyo naraye ndota we ngere ko urwa murondera nawe ukamana we no kugwanko wari umufitiye je sinumva ivyo turi kwarondera nta kuze sivyo kuvuga se ugwanko uravyumva wose ugwamukira ntare itari kupiga ngora gukubisa by'ugwanko tuje konza pembeni suko ariko je konza mbwira kwanza ahantu indoto nare ndota kuze nimbi ziba je rero ntare sinzi yari ntumbaze nubu unyajewe bon twarakora na c'est vrai ariko je sinzi yari nubu ndiko ndamurondera namubuzi ku kazi bamye bambaza ibiganiro byose nkoze hari abantu bambaza bakandika muri commentaire kuze ntare yagiye ko tutakimubona ukora wenyene ntarari hehe ibintu nk'ivyo rero nandi ndavuga nuko ndi muvyara wanyu je reka ndabakorera umuti ndabarondera ntare bwiza nubu ndacatigita ndamurondera ntare nagiye ni waba kumuvumbura nsasanga si hari uze numva umutwe kurangya kuri ivyo bya nare nare ari ahantu jina indoto nare ndota nare ari ahantu adi n'ahantu habi sasa nare ahantu habi uze namubonye ahantu nare ari we ndabivuga gute
kuri jina nari tuba dufite urwango ariko ndiko ndamurondera ndabimubwira Eva musiria urumu namusikira imani none ntare n'urwango mwana mufitaniye nibitu gani cyangwa indoto si ikintu gisanzwe mena amata chabi indoto ni ikintu gisanzwe uzokora ikintu utari kurafyena jewe shando si ikintu gitegerezwa gushika kuze apana gutwenga ngira basi je namwibwire basi nari kuze ari mu mazabira ari mu mazabira ndabikubwiye none Aisha tusomeshe ukwira gatari ubujyaje wowe ntare warigeze no kumwankira yuko ashiki wawe ujya munsi kuze ibyo kuza tubireke kwanza tumubireke kwanza ariko nare mu bintu arimwo mu buzima nabonye arimwo nare ubuzima bubi bubaho ni birefu sasa gusa ariko ivyo vy'indoto birasanzwe sie tuko twamtafuta kivyaye tu sio ndoto mimi nikiotaga tu kitu kinapashwa kufika usiseme seni ndoto sasa hapana nani mu bintu wengine Charlotte warose ko nzoronka diplome none wayigize warayigize none oya umviriza Aisha kitu kimwa je ivy'indoto ntavyo nizera gusa ntarazomera neza tuko twamurondera sinzi yari tuko twamurondera ngira ngo bizogenda neza amazi indwi zitatu ngireka ndagutekerera ikintu ntuharire ku ndoto ndakubwiye suko je waisha ndose ikintu kirashika suko uri yoto afanya accident sio accident anu jewe mbona nare ari mu mazabira akene umuntu rero mufasha nimba yagiye kugira ubwesiko bakamufunga ahubwo nzoja kumusaga kuraba none hari no mugasho yarigiye hano kubwira basi no kubwira kuze ngakubwira kubera wona amaso wo biraba basi wewe ukamura abantu nare worira kuva n'ikigongo ari kumenye rondera abantu bamwirukira nare ari mu mazabira sasa yiko hapi mbona utambie ari hehe urusari he ntare yapfunzwe ari baka ngiko basa mebaka cenge ko basi yafunzwe byari koro ariko mu kigihugu cyose mushake murondere nimupfa mu muronse nare ibyo bise muko murivugisha nare sema yararundi hotel aja kumara mwigi hoteli kuze genda uyirondera mu munsi muzo muronkaho uzoze genda kuguhereza izawadi ariko ahantu narari ari mu mazabira narari pata diaspora arendaga yari yagiyeho nyene kugikirori hari ya kuri black no mu diaspora wiwe wone wase gende ko nakubwira sawa umenye nare tuzoza kumubura mu misiri nutamwirukiye tuzoza kumubura nare kandi mu mutabare hakiri kare ibene bintu byaripatse mikrofone yangu indoto kuze ndakwaza kibazo ushaona mimi nakuwa nafanya kitu mimi nasirika kwa nini leo mimi sina tayari amu hata ya kucheka basi nianikie meno nicheke basi niko na basi na furata kidogo lakini sina ile furaha sina tele furata kidogo jia nari kwetu kuna bifu lakini sasa birane mbwira none kutasaba kumbwira wamubonye ntare ame yapfuye nare yapfuye ego mu prison ari mu ico kibazo cyuko nyene kibazo nyabaye kuze eka ndabikubwiza ukuri nambiye ivyo nyemvyo mba nkene n'abakunzi banyisha umeze bakeneye ku nare ndamubonye ahantu suko mama we mari mutabare mana